Senyamwiza na ugura mikro voilà ndahari bo Senyamwiza kumbure komenda kwibutse turi kuvugana ku bijanye na diaspora canke abarundi bari hanze babona gute ibikorwa mu Burundi bogira intererano iyihe sawa rero duga kwijambo. Bo jewe kubera naje mu kiganiro catanguye sinabashije kumenya iyo message yabo ba diaspora ngo baba muri Canada bo babandikiye umukuru w'igihugu urashobora kuyimbwira mu ncamake komsa ndaza kugira ico ndayivuzeko. We iryo kete we warisomye wararibonye canka? Iryo kete nararibonye ryose en PDF donc ni message yanditswe na groupe imwe y'aba Canadienne y'abarundi bari muri Canada bitwa ngo ni CBCA mu camake canke mu gifaransa Communauté Burundaise du Canada no kuvuga communauté y'abarundi bari muri Canada. ABC ni ABC CBCA. Okay. CBCA. Okay, ni ya mu gifaransa ceba ABC. Okay, birashoboka. Bandikira ministre wo muri Canada, premier ministre, bandikira president de la République du Burundi na president africaine, bandikira Antonio Guterres ari wo umunyabanga mukuru wa ONU, bavuga ko biyamirije umurundi kazi w'umukanadienne yagiye kujoininga imigwi y'intambara muri DRC. Muri make bavuga ko bacigikiye inyifato ya leta yidodomba ko u Rwanda rushaka kwitera rukoresheje iyo nzira ko rwateye Kongo rukoresheje AFC/M23 ko bacigiye kandi ijambo ry'umuministre de relations extérieures yavuze yuko bishobora kuzokwandomaje amarelation entre au Canada et Burundi banasaba yuko Burundi Canada communauté internationale yakora ibishoboye kubwo yiyamize iyo migwi kandi igerageze kugarukana gushira mu ngiro ibintu bimaze gufatwa yo kugarukana amahoro mu karere. In a nutshell ayo niyo niko navuga iryo jambo ryari ryanditswe muri market CPDF hano cyangwa kugusangiza sivure. Bo urakoze kuri ivyo sidi bugire ko commentaire cyane kuko sinzi izo mpamvu zatumye bandikira premier ministre kuko muri Canada hariho abantu benshi bafise ama origine y'ibihugu byinshi bitandukanye kandi murambona bafata ama decision bamwe yo gutaha. Canada ntibabuza barashobora kudesida bagataha cyangwa ugasanga bari implika mu bibazo by'ibihugu byabo aho baturuka. Muri ico gihe sinzi rero tegeko ya Canada ico abivuga ko mugabo ari nk'umuntu akuze yadesize kugenda ivyo yagiye gukora biba biri ku gatwe kiwe nta numwe abarinze kubibazwa. None nk'ubu tuvuge nk'uyo yavuye muri Canada akagenda boca babyitirana ko ari Canada ariyo yamurungitse cyangwa Canada iri involve muri ivyo bibazo nka bya bindi abantu waciye hanaha mukacuja kurejonya group yari yose abarebere bakaca bashaka kukwasosya n'ico gihugu ushobora kuba waragizemo transit canke warabayemwo bakavyita ko ari ico gihugu. Nk'ubu nta muntu yoja kuvuga ngo Canada niyo yamuformye mangetengete noneho ngo imuhaye ububasha ngo aje hari mangetengete ivyo yakoze yabikoze ku giti ciwe nawe no kubera yadera umugambwe canke ambo group runaka imacinga n'ivyo iwe yifuza mu bwenge bwiwe niki biba ari ukuri canke atari ukuri ariko si umwana arashobora kubazwa ku giti ciwe ivyo yakoze. Sinoba rero ko aba diaspora bo muri Canada bogira hari ico apetite Canada yo irashobora nko kumwambura ubwo bwene gihugu canke amategeko sinzi yabo ya immigration uko ameze mugabo je ndibaze yari umuntu akuze adesize gutaha arataha canke agafata decision kuja gukora mu byo akora. Ikibi cyo baraho yagiye kubikora hariya agakora amaraso canke akaja mu magroupe nkayo yagiye kuhonya ubwoko bw'abantu noneho akagaruka muri Canada. Aho muri ico gihe ndibaza ko Canada abantu bashobora kuja kumurega
bakavuga ati amabi yakoze naya noneho akajanwa imbere y'ubutungane. Hama kubijanye na topic washizeho, d'abord ndagushimire ko wanateguye n'iki kiganiro. Shobora kuba umengo nubugira kabinda kumvise na hirya y'ejo naraciye ahantu muri YouTube numva umengo ijwi ni ryawe, ni wowe nyene ufise yo channel ya ntuze ya YouTube. Ni byiza ko uza nawe ubwawe ugaparticipa ngaho ku ma space, kurumva ko ufise n'umwanya ufise niyo channel yawe. Gusaba yuko wo kugurura abantu bafise ivyumviro bitandukanye, baze baraza bavuge, ariko ntibibe sinzi intumbero yawe kuba waje kuri space cyangwa ko ofisi ya channel. Ico nibaza ni nkeka ushaka gufasha gutahuza abarundi batahura ibibazo barimwo cyangwa ibibazo baciyemwo, ibindi bibazo bya politike. Ndumva uri kurasobanura cyane nibyo muri Amerika urabikurikirana cyane, mugabo kwisi hose twabonye ko muri demokrasi hari ni hake cyane uzosanga babikurikiza 100% nkuko demokrasi yakabaye iriho. No muri Amerika naho ubwabo urashobora kuvuga ko nabo nyene demokrasi nabo iracabagoye, nubwo bamaze imyaka 200 irenga bari muri ibizo bintu bya demokrasi, haracari mu tubazo twinshi. Nabo haraba mu tiriganya no kwiba amajwi cankwa ko ndibuka ari gihe natwe twigeze kuryama tuzi yuko uwitwa Al Gore yarayatsinze amatora, ariko bwakeye mu gatondo batubwira ko zahinduye imirisho ari Bush yatsinze amatora. Nabo demokrasi yabo irimo utuntu tw'utunenge, kuko mugabo hariho ahandi naho buvuga ati aha biragendeka, kuko bose bafise amategeko bagendera ko bubahiriza amategeko, ikiremwa muntu bakacubahiriza. Rero bizotugora uko ngenda uja kubikompara n'igihugu kirimo imigambwe irenga 40 ari na gitoyi kitangana na state nimwe muri Etazini, mu gihe muri ico gihugu nka Etazini harimo ama state 50 nangahe yo bafise imigambwe ibiri. Twebwe mu Burundi dufise imigambwe 40. Muri Etazini baragerageza majority abatora ugasanga batoye ku migambi ya politike, mugabo twebwe iyo migambwe yose 40 nta mugambi wa politike uhari, n'uri ku butegetsi n'abawutora ntibawutora ngo nuko ufise imigambi yo guteza imbere igihugu, bawutora kubera amazuru canka ubwoko. Ari navyo ntuzere ko aravuga ngaha demokrate. Ndamushimire ko hari bimwe asigaye bivuga neza, ibindi navyo aracari muri yamvugo yiwe ya kera atarahinduka, mugabo tuza turamubwa hafi, tuze turamufasha kugira nibindi ashore kubivuga neza nkuko byari bimeze. Nk'ivyo bintu ariko aravuga ngo bijanye n'amoko. I'm sorry, kununda ngiki kiganiro amfete harimo ikintu cyo ntabwo mvuga amategeko y'abandi bavuga naza ko ari human decency, ikintu cyo kubahiriza ide z'umuntu. Nicyo tumande ko umuntu akavuga amfete nifuza ko atamurira kwataka ubundi. We na demokrate bashaka kubona ibintu bitandukanye, tuvuga ko desema uri wrong cyangwa uri right, ni politique ntabwo ari science. Abyumva uko nawe ushaka kuvyumva ukundi. Wewe vuga nkuko usipoze ko demokrate atari hano uvuga ibyo baje gutegura, ariko nimugire ibyo kwatakana ntabwo ari zibigana cha politique n'afete bakumvikana ko abantu bashobora kumva ibintu different. Garo ko tukumbure bazogira nagomba ugaruke ku baje kuvuga birafasha bikana tubibuza muri frame. Okay, nuko ubifashe ko ari attaque, mugabo ntiyari attaque n'urugero, mugabo ntacu ndasubiramo amapoint amwe ari naho nashaka kuza kuri point y'ijambo ryatumye enduga kuri titre wari washize ko ijanye na diaspora. Je novuga yuko muri diaspora hariho ikibazo, kandi ico kibazo gifise aho gituruka ku bantu b'abarundi bari hanze ntwaro z'agahogora duhure bari kumwe nazo, bafise uburenganzira bakurikira amakuru hafi, bagerageza kubona n'izindi ngero nyinshi cyane ukungena abantu ama community abana. Byari kuba urugero rwiza kuri bo kubo nabo bo bigira ibyo ubwenge ngo borarahugwa, wari gushobora kurahura ubwenge ivyo ubona ivyiza byo ngaha ubonye ukaba wo bipratika iwacu ukabitwara iwacu. N'ubundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye yo bweze. Kuba abantu baragurutse bakagera mu makungu barashobora kuhigira byinshi, none bakaza kubigira, ariko ibibi byo ngaha nabyo bakabisiga ngaha mugabo bagatora byiza. Rero ku kibazo cy'u Burundi, je nkuko nama ndabivuga, turafise ingorane d'abord abarundi ngaha turiko turavuga inkurikizi
z'ibibazo vyabaye mu Burundi, ni consequence twama turimwo nizo tudiskitamwo, ugasanga bo ubutegetsi buhari buriko buravuza ingoma, abantu bagatamba bakurikira, bwahinduza ritme, abantu bagahindura ritme nabo, bwaja hejuru abantu bakaja hejuru, nivyo usanga turi muri consequence. D'abord ibintu bija gupfa nubwo bamwe bavuga ngo abantu basangiye ngo basangiye amoko canke umuco niki, basangiye ururimi si kibazo, n'abana bazarirwa hanze mu makungu mpora mbona bavuga ururimi neza kurusha abahavukiye. Bo ururimi si cyo kintu umuntu yavuga ngo abantu ngo co bahuri, yego ni kimwe mu bintu bishobora guhuza abantu, ubwoko niki, mugabo si cyo kintu kiri principal. Mu Burundi yego turavuga ururimi rumwe, abavuga ko bafise imico imwe niki, oya biragoye, si imico si imwe, kuko igihugu c'u Burundi camaze imyaka myinshi cyane kitwawe n'abantu bagitwaye bashize imbere ineza y'abanyagihugu, kandi ivyo navyo barabishitse ko twamaze imyaka myinshi cyane dutwawe n'abami batigeze baja no muri ayo mashuri y'intuze, ariko baratwaye igihugu neza. Rero vyongora gutahura kumva ko abantu bafise umuco umwe, umuntu w'umuzungu ashobora guturuka hariya yarangiza akaza akakwigisha akakubwira ati fata intwaro ugende ukureho ubwami. Niba wa uri umurundi nyakuri, woba uzi imigenzo n'imico y'u Burundi, nta muntu n'umwe yari kwahuka ngo agende aje gutera ikirimba c'umwami. None raba inkurikizi ivyavuyeho niki, nuko hace haza intwaro zitandukanye, kandi iyo ntwaro y'ubwami ntaco bayinenga ko, ntaco bavuga ati ngo yakoze nabi niki, ariko hariho umuzungu atarayikeneye atarayishaka, mu kugira nayikureho aca hicamwo abarundi abari bo bemera gukora ako kazi k'umuzungu. Hama si kuvuga ngo ni ku ntwaro ya cami, n'izindi ntwaro hari uwavuze ngo bishobora kuba ngo muri za 70 dusubiye inyuma, ngo usanga igihugu ca CNDD ngo baragisubije inyuma nko muri ya myaka 80. Muri iyo myaka 80 turaraba ubutegetsi bwari buhari bwari bumeze gute. Bwari ubutegetsi busubiriye ubwa Micombero nabwo ntibwabashije gukora iterambere rinini cyane mu gihugu, kuko bwahuye n'ibibazo vya politike bikomeye cyane bijanye n'akarere, batifuza ko ubutegetsi bwa Micombero bubaho, paske n'ubutegetsi bwabonetse ubwo abari bifuza, kuko abari bomoye umwami ntibufuza ko ubutegetsi buja mu bantu nk'aba Micombero, kandi abo ba Micombero bari babibeshe ko bari bazi ko ari abantu bazokorera muri ya politike uwo muzungu yifuza. Hama rero haca muri za 80 haci haza iyindi ntwaro nanone iteza imbere abarundi, isubiza kandi ibintu ku murongo. Iyo ntwaro so kuvuga ngo n'abashinwa cyangwa n'abayapani baje kwitembagaza, nanone abarundi bemeye kuja gukorera kandi wa muzungu ni nabo bayidukuye ko uno munsi ubwaba abarundi bararegreta, barabona ko aribo bisamburiye ko nk'inkoko. Aba rero bagiye gukuraho izi ntwaro yaba iy'ubwami cyangwa ziriya repubulika za mbere zakorera igihugu ziteza imbere igihugu, uno munsi nibo bariko wumva batazambaye bifuza ngo ibintu bihinduke, kandi ari nabo bagize uruhari mu gusambura inkingi zari zubatse igihugu c'u Burundi. Inkingi z'intwaro zari zaragerageje kugira zishire mu kuri, zanse gukorera uwo muzungu ashaka guhindura abantu nk'abacakara. Rero ukaca usanga rero uno munsi tugezaho tuza gutwagwa n'abantu bamwe na bamwe tuzi ko bashobora kuba baragize amaraso cyangwa barakoze ibintu mu gihugu. Muri ico gihugu twabonye nimba ari umututsi yoba yarakoze amaraso, mugo no munsi ntitwavuga ko umututsi ko ari watwaye igihugu c'u Burundi, niba ari umututsi yoba yarakoze amaraso ntiyigeze anabihanirwa. Nanone niba ari n'umuhutu ashobora kuba yarakoze amabi mu gihugu ntiyigeze abihanirwa. Rero iyo umaze gufata igihugu kirimo abantu nk'abo bakora ibyaha nk'ibyo bibi bikomakome, ntihagire n'umwe anabihanirwa, hama ukaca ufata ukabahereza igihugu c'u Burundi ngo bakiyobore cyangwa batware igihugu, nta kintu na kimwe wobitegako. Bamwe baravuga ati CNDD barayagiriza ibyaha ibi n'ibi ashobora kuba yarakoze mu gihugu, nta kimwe ntucineza na kimwe kijanye n'ivy'abanyagihugu boyitegako. Hama ukaca usanga hariho benshi tudahuriza no kuri abo bategetsi ubwabo kuri ayo makosa baba barakoze mu gihugu, bo bagashaka kubifukira, nubwo bavuga bamwe ngo ubwoko n'ubwomekerano, bayishigikiye nta ciza na kimwe, nta mugambi n'umwe mwiza mu gihugu barazana, bayishigikiye kubera ari ubwoko bwabo. Hama nanone ukaca usanga nabo baje kurira mu bandi, bamwe bayagiriza CNDD
kwa araba genocidaire bakoze ihonyabwoko mu gihugu c'u Burundi abandi atoya namwe mararikoze ariko reka tubarekere hariya ko dusangiye ubwoko babandanye batwara mugu no munsi ukaca usanga nabo bariko bararira mu bandi nabo ko bagowe muga ibibazo ukacona ko bitandukanye hari uwagiriza CNDD amaraso yakoze uwundi nawe akayagiriza kuba yarivye igihugu yarasahuye igihugu no munsi twaba tugeze mu gihugu kitakigira isukari kitakigira iki muri politike yabo aba bantu babicanye muri politike yabo bafise no kubakenesha abanyagihugu wowe wanse kwifatanya n'ababandi bayirega amaraso wowe kavuga ati aba bayirega amaraso n'abanyamacakubiri bajya bobo bashaka ngo intwaro zindi zitwagwe ari abana bariya bahaze ku butegetsi oya woja mu byo kuvuga ati reka ndabashigikire ni bene wacu ariko urabona ko igihugu c'u Burundi kidasakaye abantu ebanyagirwa bose uwo muntu yipermeta kumena amaraso y'abarundi ntazokubaha umutungo w'abarundi azowuyiba azowutwara hama bashaka gufukira bafukira uno munsi urabona ko si babandi gusa babuza babo babahangayitse mu gihugu n'abatabuza babo uno munsi bari mu magogwa atagira uko angana atagira izina rero kubera abantu b'abarundi tudatahura rero ibi bibazo ngo tuvyumve co kimwe gutya nayo mpamvu ubona hariho abantu bavuga ati ngo bamwe ngo ntibaragwanya abagwanya CNDD ntitugwanya CNDD co kimwe ntituvyumva co kimwe kuko ibibazo biriko biraba ni consequence bigenda ari urukurikirane hari aho bigera bamwe bakavuga ati reka tuje ku ruhande kuko ibi sivyo bindaba priority bindaba nuko aba bantu bakoze amaraso bubanza bagahanirwa igicaha wowe ukavuga ati no baje abantu reka batwaye nabi mugabo turashobora kubaramplasa canke turashobora kubafasha kugira babogore uburundi naho wewe ubafasha kugira ngo ubogore uburundi hariho babandi babuza babo bakiririra amaraso y'ababo bataronse ubutungane aba nabo nta mahoro uzobagirana rero ukavuga ati bagezaho baje no mu ntambara tweze intambara abashaka kuja kuzigwana nabavuga ati ngo tugwanya abagwanya CNDD twababwira duti okay abatutsi twarabonye iki gihugu nta kijambo bagifisemo barakumiriwe bashizwe ku ruhande abashaka kugwana nibagende bafate bagwane mugabo bamushira umututsi ku ruhande bagwane ivyo bapfa barabizi barabibona mugabo iyo ntambara ni yahera umututsi arafise ibyo ruvandika abamwiciye bari bo bose yaba bagwana n'abatagwana abamwiciye arabazi nibagende bagwane ahasigaye nibazana amahoro abatutsi bazoyavumbako ariko uwishe umututsi wewe abimenye ko azokurikirana ibi nivyo bibazo bikomeye nyamukuru abantu bo kwabaza kugira kwigisha abantu ko ukubaho k'umuntu ari ikintu gihambaye ntituzokubaka igihugu kirimo abantu bashobora kwipermeta kwica ibihumbi majana abiri umuntu ari we wese nubwo yaba ari umuhutu cyangwa ari umututsi gukwambura ubuzima umuntu hama ngo no munsi ngo tuce tuza twiyumvira ibintu vya vision cyangwa ngo mu iterambere cyangwa tubafate ngo n'abademokrate tugiye mu matora ibintu ntibibaho birifoko bihagarara kwanza abamenya amaraso y'abarundi baba bahutu baba batutsi babanzwe bakvanwe no mu gihugu bashirwe ku ruhande sibo bazozana solution y'ibibazo turiko turacamwo uno munsi mu Burundi hama hariho abandi numvise bavuga ngo irifo kuja ngo muri UN ngo amafaranga itanga igira iki UN nayo ubwayo iri muri ibi bibazo irabishigikiye ati kubera iki raba nk'ibibazo biriko birabera muri Kongo abagwanya intera hamwe muri Kongo bahabwa amasanction uburundi buri muri Kongo nabwo bukagenda bugafatwa nk'ubwoko bw'abanyamurenge bakabufungira ahantu hamwe urigera wumva hari raporo ya Nations Unies ikondana uburundi kuri iyo act kandi abarundi baravyatura bakavyemera baratuza baraza bakavuga ati twebwe bajya turabafungiye ngaha nta numwe ashobora kurengana mu gihugu c'abandi ufata abanyagihugu baho ubahohotere hama ikindi mukabanya inka zabo zikirwa zijabuka Rusizi mukabanyaga ibintu byose muri cyo urigera wumva hari raporo ya Nations Unies ibivuga ko ikintu mugabo ni wabagwanya aba bantu uzokumva Nations Unies ihagurutse iriko irakugwanya gufatira ko n'amasanction havuzwe ikintu kijanye n'ibindi bintu waba Red Tabara n'ibiki ibi byose bya Red Tabara ntibikora mu nyungu z'abarundi kuko twarabonye imyaka bamaze cyangwa uko ibintu biriko birakogwa systeme yubatse CNDD ari nayo y'abawopoza atari n'abawopoza ari nayo usanga n'abakreye niyo CNDD ubwayo nabo bitwa ngo n'abawopoza uno munsi ntaco bapfa ufike n'ikintu wuyubakiye ubwawe nawe wagishize mu gihugu abandi nabo bazanye n'ibyo bya Red Tabara nabyo bakitwa ko bagiye kugwana ntawe babuje kugwana nimuhaguruke mugende mu Rwanda ntawe babuje kabisa ibarabara rirakubuye abashaka kugwana bagende kugwana mugabo
turazi ko ari inzira karengane zidahuriyemo ibi bintu. Intambara ya Red Tabara nta nyungu umututsi ayifisemo, intambara ya FNL nta mututsi ayifisemo, intambara ya CNDD ija kurwana muri Kongo nta mututsi ayifisemo nyungu. Rero aba bumva ko bafitanye ibibazo bagende banyenyurane, ariko ivy'umututsi revandika birahari, ntibabiheza kugwana, bo baheje kugwana, abandi bazorevandika ibindi, nivyaba ngombwa nabo ko bafata ibikoresho bagwane bazokugwana. Reka ndamaye kugake umenga ntuhavuhagarika twoguma kurishije kumbure meganda kubaze ampasa ubu hari abatutsi ba uri kuserukira canke kuko uvuze ngo nta mututsi ameze uko nta mututsi agize wogira nova nibaza ndi peut-être hariho groupe userukira y'abatutsi uvuga ati boy abatutsi bambwiye ko ikintu kivuga uku ikavuga kuriya koga ngo uvuge groupe y'abantu ifoko kamwe mufise iyo sinzi ko nota credibilité iyo manda iwo buyifise, ariko cyane cyane reka tugomba kuri cya diaspora tuje turangiza ngo tujambo abandi bantu ntuje kuca kihoze becho ndakubaje kireke reka tugomba kuri ico kibazo kiroroshe kwishura je ndavuga abandi, ariko rero tujambo abandi nk'umunota umwe mu by'ukuri tujambo abandi nk'umunota umwe ahubwo ntibirengana amasegonde. Abo mvugira ni bajya barokotse, abandi nabo uraza aho bari ko batawe mu zuzi canke baturiwe mu mazu yabo, nabajye bari mu makambi y'abadeplace nibo mvugira. Murakoze. Sawa, urakoze cyane, Imana izo guhembera uwe uvugira abahohoterwa ni byiza no bantu twifuza. Bo imbere yuko ngira icyo mvuze, bo nibaza ko byo bavuze birumvikana, tujanye ku byo muri Amerika bari progressive baguma bavansa, yaho abanyamakosa baga fine tuning ntabwo na perfection iriho. Kumbe nje nishura nihuta n'uyu muntu avuze ngo bugira ibihugu 10 muri Afrika batidodomba. Mu vy'ukuri yuvuga ku isi hose nta gihugu na kimwe babaye batidodomba, mwe kibazo mu Burundi nuko mubamwa ko twidodomba. So ibihugu byose bari dodomba, ni progression tuguma dusaba, hari imigusanga yakumiriwe baguma bayisabira, tuguma twavansa ngo ndiko turabukira kandi kwidodomba ntiburekuriwe. Nta muntu uvuze ngo ntukidodombe, aha turi tidodomba, namanda navuga cyane n'ubwo ibintu menga birakwiye parapo y'u Burundi, tidodomba kwidodomba ni parti ya demokrasi, ni droit ya demokrasi. Donc niyo impression tubona hanze barazero baguma ba perfection gake.